Mwiriwe canke mwaramutse bivuye naho mwese aherereye mu kano kanya. Uno musi rero ni wa musi nabemerera. Mubona turi kumwe n'inshuti idasanzwe nkuko mwe mwabidutumye. Imbere yuko dutangura ikiganiro reka nambabwira ati namwe ni mwisangemo. Nushaka kugera kure uzujane n'abandi. Ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Isangemwo nawe. Yes. Okay. Mbere yuko dutangura ikiganiro sinovuga ngo bidondore ahubwo beshi barakoze cyane mugabo mu buryo bw'ibanga mu buryo budaserutse niko nabivuga. Murakoze cyane ni Ndayiragije Fabio wabo. Isangemwo nawe 01 yo ni nayo code. Turabanza tukanikurikira. Aba gatatu baza mu kibanza ca gatatu kano. Turabanza tukikurikira abandi bakabona ibibanza. Fabie kubera iki udakunda kuboneka cyane nkuko tubona abandi bantu bamimimireye mu buryo bw'amashusho cye mu buryo bw'amasanamu twobivuga gute? No kuvuga simboneka cyane nkunda no kubivuga nkorera kuri microphone gusa. Basi nashimye guha abantu ibindimwo gusumba ivyo babona. Ndico gituma. Okay. Ufise abafana benshi cyane kandi mu buryo butagaragara. Nuvuga ati mu buryo bw'inyegeje. Mbega tutaciye ku ruhande ufise ibikorwa byiza. Inkuru udusangizamo kuri Isangemo nawe ni inkuru zubaka ziryoshe cyane kandi ziryoheye amatwi niko no bivuga. Mbega abafana ufise hano mu gihugu kugira ngo bagire igikundiro bagufise ko uwo munsi twovuga ati wabahaye iki kuko ni ibintu bitangaje cyane gose. Igihe kimwe warigeze guca ku rubuga rwa Isangemo uruko urasaba ubufasha umugwayi yaragwaye. Icyo gikorwa nagikurikiranye cyane gushika ku musozo cyari gikorwa cyo kugurira agakinga umugwayi yaragwaye. Icyo gikorwa kandi novuga ati caragenze neza kuko iryo kinga ryaraguzwe. Mbega nawe wavyakiriye gute ku ruhande rwawe ubonye igikorwa nka kijya kidasanzwe gikunze? Urakoze cyane. Cyari gikorwa kidasanzwe, cyari gikorwa kigoye. Ariko kandi twahavuye dushikako nkuko batanguye bivuga ni cizere twubatse mu bantu. Uti mbe vyagenze gute vyashobotse gute? Ibi turimwe nivyo dutanga kubera ko ivyo dutanga ari vyiza kandi vyakigwa n'abantu bica bituma basi n'igihe tubararikiye gukora ibikorwa vyiza nk'ivyo vyo gufasha. Nkuko twararitse gukora iki gikorwa cyo kwa Derrick. Ndavyibuka no mugwayi twari dufise muri hôpital militaire. Yarakeneye agasheze rurante yaramaze yo 5 agwaye imyaka 5 yose agwaye ari ku musego akeneye gusohoka gukora biri abantu bakuru bakora muri rusangi yarinda gutira mugenzi we bagwariye hamwe muri block muri chambre no kuvuga yaratwandikiye rero aradusaba ubwo bufasha nanje nikora kucizere abantu bampereza kubafana ndavuga ni dukora iki gikorwa. Basi hagati aho muri Isangemo nawe abantu bacu je sinkibita n'abafana n'abanyamuryango kuko umuryango niwo ugize ikibazo wikora kuri uwo muryango nyene ufise icyo ushaka guterera ashaka kuvuga no gukora abo bantu nyene mwita abanyamuryango mukorana hafi nk'abanyamuryango baca bagirane cya kintu baca bagikora. Tumaze gukora ivyo no mu Gatumba twarakoze igikorwa kijanye no gutanga amakaye dufise n'abanyeshure nyene muri uwo muryango turira Minerval muri Isangemo nawe. Ego. Okay, nkunda kuja mu ntara nyinshi zitandukanye z'igihugu. Rumonge turagenda za Makamba za Cibitoke za Rugombo tukagira ngaho za Bururi. Kenshi iyo nagiye gufata urugero ndakunda kubona imipira ya Isangemo abantu bayambaye abantu benshi cyane. Mbega nkavuga ati mbega muri Isangemo ino barafise yishami nkagera mu Rumonge nkabona umuntu yambaye agapira ka Isangemo twovuga ati ni gikundiro abantu bagufise ko canke ni nk'amashami ya company ya Isangemo wo warasizeyo. Urakoze cyane nk'abandi bakozi bo muri no industry runo ruganda rw'imyidagaduro dukoreramwo usanga bafise abafana barahagiye hatandukanye. Ariko kandi namankunda ko bivuga ni mu bantu bari mu kino gihugu bafise logo canke se brand izina Isangemo nawe irimo yabubatse mu izina mwibanga rikomeye cyane. Abo bantu boniyo hose n'abafana ba Isangemo n'abanyamuryango no kuvuga kubw'ivyo bikorwa tuba turiko turakora byo gufasha hagiye hatandukanye mu gihugu. Batubonye twambaye iyo mipira
batubonye turiko turakora ibikorwa vyiza nk'ivyo tukabishiramwo ubuseriye baravuga duti natwe turagomba kwambara nk'uko namwe muba mwambaye kubera ko ivyo mukora birabaranga nuko bimeze. Okay, tugerageje kuraba kwizi mbuga za réseaux sociaux dukorerako isangemwo ryari yarakwije abantu abitwa aba followers barukurikirana ibihumbi 100. Si kenshi abantu benshi bakora gushaka muri ivyo biharuro kandi kugira ngo ushike ku ivyo biharuro ntibiba vyoroshe cyane gose. Mbega urubuga mwamarohereye hasi, mbega kubgawe ubonye ivyo bitigiriye by'abantu bakukurikirana wiyumvise gute, wavyakiriye gute? Nukuri narabishimye cyane kuko ntibiba vyoroshe, bigusaba gukora cyane, bigusaba gutanga ingufu zose ufise muri wowe kugira ngo noneho abagukurikira bashishikare kwiyongera. Reka ahubwo mbonereho n'akanya akaryo keza ko kubibashimira cyane. Barakoze kutwizera no kudutera iteka kuko hari abandi bakora ariko batarashikana kuri ivyo biharuro, ariko kandi turacabafitiye ibindi byinshi byo kubaha byo gukora. Rero kubw'inguvu no kutwizera kuko abadukurikirana tuzokomeza tubahe n'ibindi byinshi byiza. Yego cyane. Okay, kuri Isangemo mukunda gutanga inkuru zitandukanye kandi zubaka. Mbega izo nkuru harike dushobora kubona nk'inkuru ifatiye ku mukinyi runaka, mu kubaka iyo nkuru tubifate nk'uko niwe aba yabigutumye canke ugerageza kuraba ibikorwa by'umuntu akavuga ati no muntu ndavye nyine akora ingene kiratanga ibintu byiza, reka namwubakire inkuru ituma n'abantu bamenya ati wa muntu vraiment ibintu ariko arakora turabona bikundwa n'abantu benshi. Urakoze cyane. Nkuko mwamisemo na jewe mukavuga duti Fabien kubw'ibikorwa uri kurakora, turashobora gukorana ikiganiro mukanyizera. Nanje niko mpitamwo umuntu, ntabwo ari warinda kumbwira ngo Fabien urashobora kunkorera ibi n'ibi, ntabwo noba nzi ico ndiko ndakora kubw'ibikorwa vyiza bari karakora. Jewe naravuze nti nzovuga umuntu ibikorwa vyiwe vyiza agihari akiriho ndabimenyeshe n'abandi kuko na jewe ndo mukozi ariko ndafana. Badabifitiye uburenganzira kuvuga ati jewe nakari karakora neza uko nkabikora. Harabo rero maze kubikorera kandi sagaseseshwa rumuri ibikorwa vyabo birivugira nabo iyo ndabishize hanze abantu baravuga duti iki gikorwa wakoze cyari ciza pe. Fabien, nkuko novuga ati umaze kugira igikundiro kinini cyane mu bantu, abantu benshi cyane barifuza guhura nawe. Iyo umuntu umukunda igaye kubukunda n'ibikorwa vyiwe, bakunda ibikorwa vyawe, mwaja mu makera abantu bavuga ati mbega Fabien twumuronka gute ngo dufatanye n'agafoto. Abantu benshi cyane ngaha mu kiyaya Cimbo mu gisagara ca Bujumbura bakunda kukumbaza cyane. Niyo mpamvu banashimye no kuguhamagara kugira ngo ndagukoresha ikiganiro. Mbega mu buzima bwa misi yose twavuga yuko ukunda kuba uhagaze hehe, bivanye nako benshi usanga bavaza Ruyigi za Makamba ngaho za Bubanza, nabo usanga kisha ukunda ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Urakoze cyane. Umwidondoro wanje neza waho mvuka ni mu ntara ya Cibitoke. Ntara ya Cibitoke ya kera, intara y'ubu ya Bujumbura. Novuga ngo ni nka biro zibiri. Ayi Bujumbura mba ndahari cyane, aha mu gisagara ca Bujumbura. Mu Cibitoke naho mba ndahari, ariko aha mba ndahari muri gwa rwego rwo kuza kuhaganirira n'abantu bavuga duti Fabien ntabwo tuguha ibikorwa kuri telefone, ahubwo turashaka kubona tuvugane ibijanye n'ibi bikorwa kuno maze dukorera igikorwa ciza kuko turakora ibijanye n'amadocumentaire y'ama mariage, ama anniversaire, turakora ibikorwa mbese byinshi. Hari n'ibindi usanga bitagiye nahabonoko kavuga ati dutumikire mu miryango ubu nkabahuza muri rusange kubera ko no kwisangamo. Bande mu Cibitoke ndi ni Bujumbura. Ndumva bariko batwumviza cyane. Hari akajambo ukunda gukoresha cyane ngo ntawe kwigana. Nagerageje novuga ati kurondera ubundi muntu bibagerageza kubaka inkuru nk'uko ubikora, reka da nanje uwo muntu naramubuze vraiment. Mu majambo kinovuga ati ni impano Imana yaguhaye. Keshi ntibikunze gukunda ko ushobora kwigana umuntu mu gihe muri we twavuga ati ari nk'impano kuri we. Yego, mu majambo make twavuga ati mwakoze cyane kutwitaba n'undi munsi nitwe watuma ko muze mwongere muhashiki. Nk'abakunzi bayisangemwo reka tubabwira ati namwe mwakoze kudutega amatwi
gufata akanya kanyu muri kumara kwerekana kino kiganiro. Imbere yuko turangiza ndazi ntubona n'akajambo kamwe wakwifuriza abakunzi bawe. Benshi bakwifuza kubona isura, bakunda kugaragaza ifoto cyane paraporo yuko bakunda kubona uriko uravuga. Ndibaza abafana benshi cyane baraza kwishima nkuko bama babidusavye. Gira bakajambo kamwe ubwira abakunzi bawe mu buryo bw'amasanamu. Abanyamuryango mwese bayisangemo nawe aho muri ndetse abakunzi ba Pwisa mwese aho muri, twese muri rusange katuvuge ngo amahoro menshi kandi mukomeze kudufollowinga mudukurikire. Mvuge ngo ndabakunda, dukomeze kujana kubera ko inzira y'umwe nishika. Ni iryo jambo numva nobwira abakunzi bacu muri rusange. Okay, mwakoze cyane mwebwe abakunzi bacu, mwakoze gufata akanya kanyu mudukurikirana. Nkuko mwama mwabidutumye nditutehe, ntidusiba kubaha ibintu bibanezera. N'undi munsi igikorwa muzontuma nzotera nakibashikirije. Ciao ciao.